Ndababwire nti mwaramutse canke mwiriwe abakunzi bacu ba Holy Canaan TV. Ni jewe nyene Gisele Haziyo musanzwe mumenyereye ndabashikiriza ibiganiro byo kuri Holy Canaan TV. Uno munsi rero ndi kumwe n'abatumire nkuko mubibona imbere yanje. Abatumire babiri baraheza batwibwire. Reka ndabakiriye. Muguwe neza. Murashajije musa neza. Ego nukuri muraberewe. Nuko sinzi ko turamukiriza abakunzi bacu hama munidondore. Shalom. Turabaramukije abakunzi ba Holy Canaan TV. Jewe nitwa Pasteur Karega Jean-Marie ariko benshi banyita Munaga. Abantu batse mu buhanywe n'ifasoni nawe arahava bibwira abatwa Imana yaduteye iteka iduha abana batatu bahungu babiri n'umukobwa umwe Imana ibaheze. Murakoze cyane. Haze nawe. Murakoze. Shalom. Turabaramukije mu izina rya Yesu abagiye kutwumvira muri iki kiganiro. Nkaba nitwa Madame Gatoke Annick Mary, no ku mushinga nawe wanje yabivutse turubatse tukaba turi kumwe abana nibagiye ababyeyi Yesu abaha umugisha. Amen. Nkuko muriko muravyumva turi kumwe na Pasteur Munaga hamwe na Madame Neri ariko basanzwe ari abasheri abashushu basanzwe bubakanye kandi barakundana cyane. Ego baje kuduha intahe mwicare mutora agatebe mutwumvirize intahe ndazizofasha benshi. Ego na cyane mu bantu basanzwe bari mu rukundo abantu basanzwe bubatse. Nuko imbere yuko dutangura mu migenzo yo kuri Holy Canaan TV turasenga. None kadusabe Pasteur rero adusengere. Mana mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi turavuze izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turaguhaye kaze duhaye presence Mpemu Yera azabane natwe tuyobore muri kino kiganiro dushobore Mana gutransmettre message ko bikwiriye. Neza yawe ibane natwe ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe. Mana turasubiye kuvuga umuntu wese azumva intahe yacu iyo bari kwaraca mu bihe nk'ivyo twaciyemo. Mana izimufashe kandi umwibuke nkuko watwibutse mu izina rya Yesu. Amen. Nuko reka rero twinjire mu kiganiro cacu cuno munsi ciza intahe. Antwe n'ibintu biba biryoshe. Burya urazi kugira ngo umuntu abe mu kintu hama agisohokemwe amahoro. Urengeje kuri ivyo yumve yuko yohagarara imbere y'abantu isinzi y'amahanga akavuga ivy'Imana yamukoreye. Aba ari ikintu kidasanzwe. Kaze rero nongeye kubaha kaze mu kiganiro. Mwiyumve ko muri amahoro mwirekure muvuge ineza y'Imana ingene Imana yabagiriye neza. Ndazi neza yuko wewe uri kuradukurikirana ushobora gufashwa kandi apana ushobora urafashwa cyane n'iyi ntahe. Nuko rero ngira duhere he Bari wewe wese. duhere ko ari wewe wese. Kazi ndabakiriye uwumva yotangura atangure. Karibu. Urakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turashimiye Imana kubw'uyu munsi iduteye iteka ryo kuvuga ineza yayo, ineza twabonye tuje kwishingira intahe ukuntu yabanye natwe mu bihe bitaba vyoroshe nk'ubuzima bwa couple. Twarabonye Imana cyane. Ngire mbanze mpere kuri mwijambo muri Psaume Zaburi ya 125 iravuga ngo abizigiye Uhoraho ngo bameze nk'umusozi Siyoni ngo udashobora kunyiganyizwa ngo ariko wama ushimangiye ngo gushitsa ibihe bidashira ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu ngo nuko Uhoraho ngo akikije abantu biwe ngo uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Haleluya. Iri jambo ndaza kurigarukako
banje kuvuga ibihe twaciyemwo, twigeze guca mu ishure mu bugaragwa bw'ubukene, tumara imyaka 2 n'inusu umugabo umushingantahe wanje adafise akazi kari kaheze, nanje niyo nari nkiheza amashure, niyo nari nkiheza donc université. ko wize université mubana n'umushingantahe Twagize mariage nsa n'uriko ararangiza, ndi mu wa nyuma, hasigaye ko nandika igitabo nkakidefanda. Ni ukuvuga ngo ishure twe twaryinjiyemwo tumaze imyaka 4 mubana. tubana ko twagize mariage 2014, duhura n'ubugaragwa, ikigeragezo cy'ubukene muri 2018, mvyaye umwana wa kabiri. Juste umwana amaze 2 mois avutse. Ca tuba rero mu gihe cyo kubura amahera y'inzu, igihe cagihe umuvyeyi aba akeneye gufungura, aba akeneye pampers, aba akeneye kumva nyene ko ari mu donc kumva ko kubaho neza. Dutangura kubura amahera y'inzu, dutangura kubura ico tuha abana, urumva hari umwana mukuru uwo yari uwa kabiri, dutangura kubura amahera yo kuriha inzu. Nukuri ntivyari vyoroshe, umugabo adafise akazi nanje ntafise akazi. Twace mu bihe bitari vyoroshe cyane, bigoye, akageraho umwana mukuru we yarageze gufungura akagusaba n'umukate ukawubura. Nukuri ntivyari vyoroshe, ariko muri ico gihe nyene hari ahantu twari duhagaze mu Mana, twari duhagaze mu Mana, twizigira Imana. Ntivyatumye duteshuka ngo twumve yuko ubuzima buhagaze, ariko twakomeje kwizera Imana, tugasenga Imana, tukayitakambira, kuko nta handi twabona urukiza. Twiyumvira ingene bazodusohora mu nzu harageraho duherana amahera 2 ans, muri izo 2 ans nyene bimwe twarariha, ahandi iyo Imana itumanuriye manu twebwe rusanga nyene Imana irakujaniye, umunsi ugasanga ntidushoboye kwiyumvira gushika turiha inzu, tukavuga tutereka tubanze dufungure kugira ngo umuntu ashobore no kwishwa n'inzara. Ariko muri ivyo vyose twako turacamwo, Imana yadukomeresha urukundo, yatwambitse imbaraga zidasanzwe. Novuga ko ari cyo gihe urukundo rwari rukomeye cyane. Ibigeragezo ntivyaduhungabanije ku buryo numva yuko no muryo umutima umutware wanje. Nukuri ari ngaharaza kuvyivugira. Nico gihe nabaye strong nk'umugore, ndakomera, ndambara imbaraga zo kutidodomba kugira ngo bidateza stress umutware wanje. Nico gihe ahubwo twafatanye mu nda cyane, ku buryo abantu bose twasengana nta muntu umwe yarazi ko tuko turaca muri ivyo bihe. Kubera iki? Twe twarafashe des principes, des principes yuko umuntu adashobora kutugayira ibihe turiko turacamwe. Nta muntu n'umwe yabimenya. Ego irevre abagenzi banje bari proche yanje bari babizi ko adakora, bakavuga ati none yaniki uyu munsi ko umuntu agadakora bimeze gute biki n'ibiki nyene, kubera ko naranka ikintu coza gusuzuguza umugabo wanje. Nico kintu cyambere Imana yashoboje ko gutasuzuguza umugabo wanje. Nari mfise famille zikomeye, donc gukomera dimwe non, famille nyinshi zishoboye benshi. Novuga ko famille ahanini nya yanje benshi bari hanze, nari gushobora kubatakambira nkababwira ibintu bimeze gutya, tumaze igihe kinini tutariho inzu bashaka kudusohora, ariko sinigeze nizigira umwana w'umuntu. Nkuko natanguye mvugira ijambo ry'Imana rivuga ngo abizigiye Uhoraho ngo bameze nk'umusozi Siyoni, gutabasha kunyiganyiga, wamushimangiye igihe cyose. Urumva rero nahagaze kuri iryo jambo, nizigira Imana yonyene, n'umutware wanje twizigira Imana yonyene. Ntitwigeze dushira amaso n'umunsi n'umwe ku bantu vraiment.
ico kintu ni ikintu kugeza uyu munsi tugishima Imana. Twarizigiye Imana mu buryo ntoronka uko mvuga. Ni naco gihe twaronse imbaraga cyane zo gusenga, twararondeye Imana mu buryo sinzi ingene nakubwira. Twarabaye hafi Imana, turabona ko niyo buhungiro bwacu. Rero ni nayo yadushoboje muri ivyo bihe vyose ushobora gukomeza dufatanye mu nda. Muri eglise twaragenda, indi principe nari mfise yari uko ntegeza kuguma nambaye neza nsa neza. Sinashoboye kwemera ko ibigeragezo bishobora kungaragaraho. Naravyanka nkavuga nti no, dutegezwa gusa neza, tukambara neza muri bimwe dufise, kizire ko abantu baducisha mu ijisho. Rero twaragera ntuze no muri eglise abantu bose bakabona twama duseka, twama dutwenga. Mutari Twarafungura ariko ntitwariko turonka ibirenze nk'ivyo, donc ibikwiri ivyo twifuza, ivyo twifuza. Donc no kuvuga twaronka vya bindi nyene vyo guheza umunsi. Ariko muri ivyo twari dufise umunezero, twarubahana, twari dufatanye mu nda, kandi twakomeje no kubaha Imana muri ivyo bihe. Abantu bose batwibaza ibibazo. Hari abantu bavuga ngo none rya couple ngo vy'ukuri ngo muri sûr yuko ngo badakora. Kubera iki? Ntitwigeze twemera Satani yuko aducamo, kandi tugaragaze ibihe turiko turacamo ngo mu bantu kugira ngo duteze ikigongwa abantu. Nk'uko abantu benshi uyu munsi babikora, ugasanga iyo bariko baca mu ngorane bashaka kuvyikoreza abantu gusumba gufata vya bibazo vyawe uvyikoreza Imana. Kandi tukaba tuzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo harava umwiringiye umwana w'umuntu. Ugiye kurira umwana w'umuntu uraba desi. No ashobora kuguha uwo mukate wo munsi, arashobora kuguha amahera yo munsi, mugabo biherekezwa n'amajambo. Kandi ntazokwama abikora. Ariko Imana iyo iguhaye nta muntu n'umwe aza kukuvuga. Ntawe ukuvuga, ntawe ugucisha mu injisho, nta n'umwe uzoja kwirata ngo ni jewe natumye, ngo ni jewe ngo nabagaburiye mu kiriya gihe. Irevre tuba dukeneye abantu muri ico gihe. Ariko umuntu asigajwe n'Imana. Imana akaba ari umugushira ku nzira yawe. Kuko uyo nakora ikintu ko yategetswe n'Imana, azogikora atagusubira kuja kukuvuga canke ngo yirate ivyo yakoze. Rero turashima Imana, ivyo bihe twarabibayemwo, tubibamwo mu bunyankamugayo, tubibamwo twubahana, dukundana. Nukuri turabishima Imana cyane. Ego. Umunsi wa mbere umwana gusaba umukate ukabubura, wiyumvira iki mu mutima? Ntivyari vyoroshe. Ntitwabuze umukate gusa, warabura niki, donc wabura vyinshi umuha. Hari umunsi vyegeze gushikana pampers nkayibura. Pampers ni bisanzwe. Numva nyene kugira ngo umwana abashonje. Ego. Ariko gusaba twatuntu yaramenyereye kuko papa we avant yuko akazi gahera. Mushusho mu gatondo mwara buronka. Ikareka. Ifate tureke ibintu. Urumva kate basize bebe. Kame mushusho mwara buronka. Urumva mu bisanzwe nta n'umushusho twadusanzwe turya. Nta mushusho twadusanzwe turya, tuvugisha ukuri. Nta mushusho dusanzwe turya kuva kera. Ariko wari uwo mukate agakate gasize. Kuko papa wabo yarafise akazi keza muri ambassade y'Abanyamerika. Yarahembwa neza, yarafise agashahara kameze neza. Donc twafungura neza, abana bamenye kurya agasererake, agaporici, agakate nyene kameze neza. Donc ivyo bigahagarara. Rero akagera aho rero umwana usigara umuha icayi camukaru, icyayi kitaryoshe, bivanye n'ubuzima mwari mubaye wumva ko c'est touchant, birababaza, nivyoroshe. Abana bo bavyakiriye gute naho bari batoya? Ntibakubwira ati noniga mama kubera kutatugurira ibi, nyene bakabona ko hariho change? Barabibona, abana barabibona, ariko umuntu nyene abasigura akababwira ati ejo Imana izobiduha. Tuti ejo Yesu azobizana. Kuko twaguze tubabwira yuko ivyo turonka vyose, ivyo bahora baronka bafungura canke ivyo bambara, ko ari Yesu aba yabiduhaye. Twabwira tuti reka dusenge,
Yesu azobitugaburira ejo no musi nubwo twabibuze ejo bizoboneka. Umwana rero ubundi yumva vuba biba bikenewe gusa ko umusigurira. watubwiye ko wagwanye intambara ikomeye cyane mu kwihanganira inzara ubukene bw'amafaranga y'umugabo kubura iki kuburanirwa inkomezi wazikura Inkomezi nta handi hantu ziva ni ku Mana gusa. Naho nakubwiye yuko muri ivyo bitu ko twako turacamwo twe ntitwigeze dufata ngo tureke Imana twakomeje kwigira inshuti yacu. Niho hajya natangura ngo abizigiye uhoraho wemeze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. No kuvuga aho tutanyeganyize nuko twa dufise ahantu ducometse ibirenge. Twari twometse ikirenge muri Kristo niho twari tumatanye nawe. Ni naho jewe nashoboye gukura inkomezi nk'umumama. Kuko ndafise amatemonyage menshi nk'abagenzi benshi mu gihe cy'ubukene, mu gihe amafaranga aheze, mu gihe umugabo atagishoboye gutanga vya bindi yahora guha ya mpuzu nziza canke twatuntu geko nk'umujana nari umunyagisagara nari menyere kwambara nakunda kwambara neza cyambere hama nkakunda gusa neza mu mutwe nkakunda kamanikire pedikire donc nivyo bintu numva ko nkunda nakunda kumva ko kwamasa neza. Rero muri ico gihe byari bigoye ko ivyo bintu ubironka ngo wamuje muri salon chaque weekend uje muri salon ugende mpuze mu nzara bwikirati ko bisaba uburyo. Ariko muri ivyo nyene Imana yarampaye inkomezi zo kuvyihanganira kandi kubera gusenga no kubana nayo ikanyambika ubwiza nkasa neza kandi vya bindi ntariko ndabironka agahuzu nkakambara yego twatundi nari mfise nkadufata neza nkakamesura hama nkakambara nkabegwa. Nta muntu ashobora kumenya yuko twe turi muri ivyo bintu turiko turacamba. urakoze cyane niko biri niko biri canke yatwiyemeyeko oya ntiyabiyemeyeko nsubiye inyuma kugira ndamwunganire. Ubwa mbere je twakoze mariage muri 2014 kandi jewe nkiri umusore nari nshoboye nari mfise akazi nari mfise ama business nkora na mariage wanashaka je ntiyangoye cyane kuko narakora nari mfise uburyo. Nimugihe rero tuje kubana nari mfise uburyo nari mfise amamodoka akora transport nakora n'ibiraka muri ambassade y'Abanyamerika. Urumva mu kintu cerekeye basi kuvuga ndafise sécurité yo kubaho byari bihari. Rero hageze muri 2015 ibintu bitangura kutamera neza kubera umutekano mu gihugu. Donc ibintu ntiwoshobora kumenya ukuntu ibintu biza brisque bikakugwaho ukabona ibintu wari ufise bitanguye guhera, imodoka imwe igize accident, iyindi ubukene burinjura yigurishije, buke ugasanga ibintu byose biguhezeko ugaca wipoza question ibi bintu navyo bigenze gute. Rero dusubiye inyuma gatoya jewe nashatse kwiransa muri business. Nashatse kwiransa muri business ivyo nkora mbireke nje muri business ari uko umutima umbwiye akazi nakora ndanakareka ako ko muri ambassade ndakareka ntangura business. Oya ntibanyirukanye narakaretse ndakaretse hama chanja muri nilansa muri business. Ngiye muri business ntangura kudandaza ndanguza impuzu mu isoko narangura amabaron nkaca ndayaranguza nanje ariko kubera ari business naringiyemwo ntize neza ntiyagira umwanya. Rero amafaranga uwo mutahe turawurya nawo turawuheza tuca turicara twicaye. Rero niyo myaka rero yakubwiye twaciye twinjiramwo y'ishure y'ubukene. Turakena nivyo ariko naje gutahura ko
yari umugambi w'Imana. Ibintu vyose hari igihe biba ari umugambi w'Imana kugira Imana igutraininge canke ikwigishe kugira uzashobore nawe gukomeza abandi bantu mu gihe gikwiriye. Igituma mvuga ko yari ishure nuko ico gihe cose naje kumenya ishuri ko nari mu ishuri birigihe rihere, ariko aho noba nsimvye. Reka nsubire inyuma gato aho yavuze ko umwana dusavye umukate turawubura. Nico gihe yari juste le début y'ubugaragwa. Umwana nsavye umukate ndawubuze canja mu cumba c'amasengesho. Twari dufise icumba c'amasengesho muri Guérison des Âmes mu Nyakabiga. Ndavuga je ngiye kubaza Imana iyi situation ndiko ndacamwo mu vy'ukuri, kandi muri uko kubura umukate gusa hari kutumvikana je na madame ku kintu kimwe ca priorité. Amafaranga twaronka burya nubwo imiryango yakugara yose, ariko hari igihe Imana ireka karyango kamwe nka bijya vy'Abisirayeli yabarekurira amanu atayindi source bafise y'ahandi hantu bakura. Twari dufise umuntu hanze yashobora kuturungikira rimwe, katurungikira 100 ry'amaero, ubundi katurungikira 150, ubundi 200, ariko ayo mahera ntakwire kuriha inzu na ratio, donc ugasanga amafaranga ntakwiriye. Uyu rero akavuga ngo turi cyane ko muba mwaramenyereye kwiha. Rero uyu akambwira ngo turiho inzu y'abandi. Ambwira none turiho inzu y'abandi, abana banje baza gusonza biragenda gute? Sinakuzanye ngaha nguze gusonzera muri iyi nzu. Biragenda ngo yangu Imana ngo irabigira. Ndavuga no, reka tufungure ivy'inzu abonetse tuzoriha. Rero mu gihe umwana rero yanse mbuze umukate wo guha umwana, niho navuze ngiye gusenga kubaza Imana ibi bintu sindi ko ndabitahura exactement, kugira Imana imbwire nimba mu mafaranga turonka make vy'ukuri, nimba tuzoriha inzu canke nimba tuzotangura gukuramwo ratio agastoke basi tubanze dufungure. Ngiye gusenga mu cumba nijwi ryumvikana. Imana irambwira je gusenga sinjya nsenga mboroga, je hari nsenga buke buke kandi nkumviriza ijwi ry'Imana, mba ndindiriye feedback y'Imana. Ewe ijwi rituje rirambwira genda mufungure, mwongere mufungure. Ndamubaza muri iryo jwi rituje, ndamubaza Imana, ndabaza Imana none inzu y'abandi. Imana irambwira ngo nzoba nyegeza banye n'inzu ntibazigera bakugora. Ewe igitangaza ndaza ndabibwira uyu. Ambwira Imana yambwiye turye kandi humura ivy'inzu ngo izovyimenyera. Kwezi kwa mbere kurahera nye n'inzu ntiyatwishuza inzu. Kwezi kwa kabiri ntiyatwishuza, sino kuvuga ngo kutwishuza, ntiyaza no kumbaza. Kwezi kwa gatatu amezi 6 arahera ntiyabishuza atatwishuza. aba ngaha mu gihugu Aha nyene umwaka urahera ataranyishuza. Oya. Umwaka urahera atarigera aza no kumbwira inzu ni gute. Umwaka n'inusu urahera 2 ans zirumanye neza atarigera aza kumbaza amahera y'inzu. kandi mutaribwiriza muti reka tumwitange gute atayo dufise tuyakurehe? Ntayahari. Nta mahera y'inzu twari dufise tuyakurehe? Umunsi wa mbere akubwira ati Imana yambwiye ntiturihe, nawe uvuga uti reka nyabuna nitujye basi ibyo biharage n'ubwo bugari bw'ibigori mugaturiha inzu y'abantu. Akaca akubwira ati rero Imana yateye kwa koro yavuze ntiturihe. Bavyakiriye gute? Urumva aravyakiriye neza. Navyakiriye neza kubera ko sanzwe nizera amasengesho yiwe cyane. Sanzwe nzi ko ari umwingenzi. Ikindi ndamuzi ko nuko atari umuntu akoreshwa n'amayemosi. Iyo yambwiye ati Imana yavutse je execute, ubwo nyene sinirirwa ndajijanya imitima. Nahise ndavyemera. Ese ndavyema ndavuga nti ni Imana ivuganye natwe. Ego
akandi kabazo bega muri ico gihe nta madomande y'abandi bagabo ngo ba wararonse ntirya bari bazi yuko muri mu bukene kugira ngo bahige bavuga bati sha mukanaka kubera ko byamaze kugenda uko bimeze turaye ko twomukorera wapi vraiment sinigeze mba tante kandi ntaho twohurira nabo vraiment kuko waranabinyegeze urumva nega nta warazi en plus dosa ntivyangaragara ntivyansa oya ntivyansa hama ikindi kintu nibaza ko n'abo bandi bagabo nubwo bari koza sinibaza yuko hari icyo bari kuhokora kuko hari ahantu nari nshinze vraiment ni igihe novuga ko ari cyo gihe nari nshikamye cyane nicyo gihe twegera Imana n'ukuri twari dufise ibihe byiza byo gusenga hariyo ministère twari turimwo iyo ministère twarayiruhukiyemo cyane ni ministère donc twaba umwanya munini nyawacu wari umwanya wo kuba mu masengesho ego wasanga nka chaque jeudi tuba turi mu masengesho ama vendredi wasanga turi mu maveille no kuvuga ngo umwanya munini nya twaba imbere y'Imana hamuyu nawe wasanga nko nawe nye tukaba twese ikintu cyadushoboje nuko twese twasanga twarabasenzi twarabasenzi byaradushobokera hamuyu nawe n'umwanya wiwe ntigeze awufisha w'ubushomeri nico gihe haja mu evangelisation mu ntahangwa muri bajya banywa rumogi nico gihe haja mu evangelisation mu ibarabara donc ico gihe donc cy'ubushomeri twege twakigujemwe imbaraga cyane mu gusenga niyo novuga ko Imana yatwambikiye imbaraga ikaduha kunesha ego pastor umugabo iyo abuze ishagaburira abantu umva ko inzu yo wari warihaye amahoro uti nzoba ndari niho n'Imana ikabitera kwakora ariko mu gihe umuntu w'umushinga ntahe abuze ishagaburira umuryango nibaza ko abashoke nitubeshana nta gihe washobora kwiheba mvuga ati jewe manager ndananiwe ngugire ivyiyumviro vyinshi hari abantu usanga bagwara amavesi hari abantu usanga bamererwa nabi hose wagumye ureme muri iyo myaka yose urumva jewe mu vy'ukuri mfitiye icizere Imana kandi Imana twakurikiye ndazi ko ari umwizigigwa nubwo abantu bose batoba bizigigwa Imana yo yamara umwizigigwa bari hanze deja se mushiki wanje ari muri Etats-Unis mfise abafrere bari muri South Africa mfise abandi bari muri Congo kandi bose bafise ubuzima bumeze neza nari gushobora kubabwira nkababwira ndiko ndaca mu bihe bigoye mu ndepane ariko sinigeze ngira uwo mutima wo kugira ngo nshobore kubabwira ivyo ndiko ndacamo igituma cyashobora je kubera nari nzi ko ivyo ndiko ndacamo nzobivamo nari nzi ko nzobivamwo kandi je mu buzima sinamenyereye gusaba muri nature yanje sinamenyereye gusaba ngira twahuye dusa kuko burya biragoye gukuramwo umuntu kimurimwo ariko ndibaza ko twahuye dusa sinashoboye kubibwira abo tuvukana nabo intahe yacu baje kuyumva mu nyuma baratangara baravuga pourquoi utatubwiye basi tushobore kudepana n'utuntu duke muri ivyo bintu waciyemo ndababwira oya je nari mfitiye confiance Imana ko ishobora kugira iki kubidukuramwo kandi kabidukuramwo kubwizigigwa bwayo no ku gihe cyayo yateguye donc je nari mfitiye confiance Imana gusumba ukuntu nobwira abantu arashobora kundepana no munsi nejo agasubira kandepana ariko ntashobora kumfata en charge y'ibintu vyanje vyose donc c'était ça rero gucika intege je sinigeze ncika intege sinzi nkomeza aho zavuye ariko de toute façon nziko je nari nziko Imana izonsohora muri ivyo bihe nari nziko Imana izonkura muri ivyo bihe ego
ego murabibayemwo, murabaye mu bukene, murabaye mu magorwa, ngira ngo umva byari ibihe bidasanzwe. Ndashaka rero mutubwire urwo rukundo mwakundanye gute, byagenze gute kugira ngo mugumane urukundo wumve nyene yuko madamu wawe marika yuko akubwira akugora ati bihinzu shere ndagusabye bihinzu ivyo bindi tuzoba turajya hanyuma hama nawe uvuga uti oya reka turye tuzoriha hanyuma mugabo ukaguma umukunda. ku vyerekeye urukundo mu vy'ukuri jewe madame kugira ndamuronke canke kugira tubane narasenze si twarabanye muri ministeri yo yavuze ministeri yitwa Carmel tuyibanamwo ari nk'umukobwa nanje ndi umusore ariko muri ico gihe sinigeze niyumvira no kumudraga yari kuko je nari umurongozi muri iyo ministeri yari mu bakobwa nsengera bazaronke abafasha beza bari ekipe y'abakobwa basa nkaho bakuzeho ariko nkabagirira umutwaro rero jewe nsubiye inyuma kuko sinakubwiye ko twageze mariage muri 2014 je muri 2006 nashatse gukora ubukwe ariko nshaka gukora ubukwe ntarakizwa cankizwa 2006 nukuvuga nkijijwe mariage ihagaze kubera nari nkijijwe umukobwa adakijijwe nukuvuga muri iyo process rero yo kurindira wundi vyamfashe imyaka iri nka 8 nukuvuga rero iyo patience yo kurindira uwo mugore iyo ko twahuye uko namusengeye uko nagize iki ubukene sibwo bwari gutuma urukundo ruhava nukuvuga urukundo rwari rufite imizi yarwo rwari rufite imizi rushingiyeko nico gituma sekuse zitashoboye kuhaba malgré ico cari cinjiye ariko urukundo rwo rwarahagumye ikindi catumye urukundo ruhaguma nuko twasengera hamwe twarafata umwanya wo gusengera hamwe muhira twari dufise igicaniro bien sûr dusenga nubwo yavuze ko iyo ministère muri 2015 kubera ahantu hari ama insécurité twace dushira igicaniro muhira je nayo mfise ahantu hanini salon nini ishobora kwakira abantu batari moins de 40 twarashobora gusengeraho urumva rero ico gicaniro cimuhira nico ca ministère Carmel niyo mitwaro twabaga dufite yo kuja kusengera abantu mu bitaro à gauche à droite vyatumaga bya mutima w'ubumana utugumamwo kandi urukundo ubundi turukura kuri Yesu Kristo. Na abakunzi ba Horikana TV ndikanda bibutse yuko turi mu ntahe yaba bantu mubona imbere yacu babaye mu bihe by'ubugaragwa mu gihe bari bakundanye. Uravuze uti ikindi kintu cadufashije kugira ngo dushobore kuguma dukundana nuko twasengera hamwe. Uramutse ku bantu bari ko radukwirikirana hariho ingo ushobora gusanga umugabo n'umugore umwe azinduka agenda muri katolika uwundi akazinduka aja muri Pentecote uwundi umva abana nabo akaza urumva ivyo bintu ego ni vyiza mugabo urumva ni vyiza bisumbirije mu gihe muba muri hamwe musenyera ku mugozi umwe muri kwijambo rimwe muri mu kirere kimwe navyo urumva birashobora gufasha kuko muca musenga muhuza muca musenga muhuza muri mu kwizera kumwe ego murashobora kubandanya ego nivyo rero yariko aravuga gusengera hamwe vyaradufashije twaranavyuka mwijoro kubera nzi ko nta kazi nzindukiramwo twaravyuka saa 9 z'ijoro tugafukama tugasenga tukabwira Imana ico dukeneye wanashaka umutwaro w'inzu wari waraheze ahubwo dusengera n'ibindi dusengera abandi bantu batandukanye à gauche à droite urashobora kuvuga rero gusengera abandi bantu gute hari abantu bashobora kuba nubwo buri kuraca mu bigoye hari abandi baba bari kuraca mu bigoye gusumba ivya ego rero twebwe twashoboye gufata imitwaro y'abandi mu gihe twe turemerewe dufatiye abandi turayikorera twari dufise
ibibazo bishika nko kuri 4 byari bituremereye. Ca mbere cari ico ca ratio, cari ico c'inzu, cari c'akazi, nivyo byari bituremereye cyane. Umunsi umwe rero turiko turasenga, igituma no kusenga ari vyiza, Imana iraduha amaprograme tugomba gukora. Programe ya mbere twariko turasengera amafaranga y'inzu. Imana iratubwira ngo mwebwe kugira muve muri ico kibazo c'inzu, ni mubanze murondera umuntu ariko araca mu kibazo nawe c'inzu, mumurihire, nimumara kumurihira namwe ico kibazo muzokivamo. Aho nyene inzu ntaragaruka, ntaraza, nta makuru afise. Imana beraduhisha. Hama haca madame aragira ubushakashatsi amenya umuntu ari mu kibazo c'inzu. Wa muntu yaturungikiye amahera nakubwira bahora turungikira 100 canka turungikira 200 mu mafaranga turungikiye. Yari Noel. Yarubiha kuri Noel. Oya, rindira urakivuga rindira. Ntundevye. En fait, uyu aramenya umuntu afise ikibazo c'inzu, tuca dufata amafaranga tugenda uwo muntu turamurihira inzu. Ikindi gihe nico yaravuze, yari igeze kuturungikira amafaranga kuri Noel ashaka ngo tuzarye inkoko kuri bonane. Mu gihe turi muri ivyo tuvuga twaronse amahera ya bonane, twaronse iki, turiko turasenga kandi Imana iratubwira ngo ayo mafaranga ntimukoreho, mugende murihire abantu ibitaro, mugemure mu bitaro. Tuca tugenda dusuma ibintu, turuzuza ubuyi, amasukari, ibintu byose biba bikenewe, dushonje ifusurinye. Turagura ibintu byose dutwara no muri Prince Regent dushira abagwayi. Nuko Imana yagenda idukomunika ico tugomba tugomba. Yaturungikiye mu gihe ca Noel ashaka ko tujye nkoka kuri bonane, Noel bonane nk'abandi, ariko Imana nayo iratubuza. Ratubabwira mugende hariya mu bitaro hari abantu yamahera uriyo kuyagura inkoko, tuca tugenda tugura ibintu dushira abantu mu bitaro. Ariko il faut voir iyo bonane ndibuka hari famille imwe yaciye dutumira ya nkoko nyene twashaka kufungura, niyo twaciye dufungura muri iyo famille. Ego famille, iyo famille yaradutumira avuga kuri bonane ni mwebwe batumire bacu. Tuca tugenda n'abana, ijya nkoko terke kujya nyene twari kwisuma niyo twasanze yateguye. Tuca dufungura iyo nkoko muri yo muryango, turaryoherwa nkuko twari kuryoherwa imuhira. Ego ndibaza ko mu majambo make umunsi umwe rero ndyamye tuse nk'abariko baraheraheza gatoya. Umunsi umwe ndyamye ndagendererwa mu itiro, mbona nambaye amatoje, bariko baraduha amadiplome. Hari umudamu umwe nzi yasengera hano mu Kanyosha. Uwo mudamu yitwa Madame Alice, ndamubona mu nzozi acaraza arambwira ngo mbe munaga, we ntiwari bwaheza amashuri? Ngo je nahejeje l'année passée. Ndamubwira niho tugiheza. Mbyutse mu gitondo ncambwira madame, ndamubwira uzi nandi makuru, erega twari mu ishuri kandi naronse diplome, nahejeje. Urumva ntiyaciye indwi imwe nca ndonka akazi, ariko ndonsa akazi umutima urambwira ko atariko, na madame arambwira nubwo waronse ako kazi ndumva atariko. Muri uko kwezi nyene ako kazi nca ndakavamo. Ryamye mwijoro ijwi rirambwira urava ngaho imuhira ugende muri ville, urahagarara ahantu aha naha. Ndakubwira ikintu uri bukore. Ndahaguruka ndaja muri ville, ndahagarara ahantu Imana yambwiye. Mpagaze haca haza umutipe w'umugenzi wanje afise imodoka, ayihagarika imbere yanje. Nca ndinjira muri iyo modoka. Ninje muri iyo modoka ndamubwira va kuri volant, wowe genda inyuma, hari ivyo ariko arakora, ugenda ukora ibintu vya uri à l'aise, je ndaguma ndagutwara. Atampamagaye, yahagaze gusa imbere yanje ariko turazinanye. Arahagarara, nca ndamubwira va kuri volant wicare inyuma, je ndagutwara uno munsi. Aravayo genda yicara inyuma,
kandi ntaco twavuganye nta na kimwe, nca mbona ko ari hahandi Imana yambwiye ngende mpagarare. Uwo munsi nirirwa ndamukoresha amakurse amperekeje mwijoro ndepoje muhira, aca arambwira ngo Imana yambwiye dukorana, ngo Imana yambwiye shaka ko dukorana. Ndamubwira sawa. Yewe atakazi wamusabye nta kazi namusabye, urumva gusa je niriwe ndamudeplace, ngo Imana yambwiye dukorane. Hanyuma ndamubwira sawa urakoze, mu gitondo nca nzindukira mu kazi, nca turatangura turakorana. Kontra yampaye sa nkaho ndamubwira jewe kubera yari ibintu akora nanje arambwira ngo nze tubikorane, nca ndamubwira hako umpa umushahara reka ibi bintu nanje ndabigirire publicité, ndabironderera abantu, je les intérêts zagiye zibiza, ariko amanuze ama pourcentage amwe kuri wowe ayandi kuri jewe. Aravyemera. Muri kwa kwezi kumwe niho twakuyemwo amahera, ariko dusubira inyuma gatoya tuvuga ukuntu nyene inzu yaje kumenya inzu nari nsinze. Aho ni mu myaka 2 ans et demi ziheze, nyene inzu araza arambwira ngo Munaga bite ko mutarariha, ko mwacecetse, inzu ni gute? Agenda kubera twariha kuri konte, agenda arasohora ngo arambwira ngo uheruka kuri hajyari. Ambwira nanje ntavyo nibuka kuko ni kera. Aca arambwira ngo nukuri mwaradukoreyeko. Aca ndamubwira ariko tuzoriha. Ngo none nangahe? Ndamubwira je mperuka kuri hakera ntavyo nzi. Aca agenda arasohora ama historique, araza turabikarikira turabireba, dusanga tugeze mu miliyoni 5 gutyo. Kuko ico gihe nibuka ko nariha 200,000 byari bikizimbutse ntibiraduga, mu nyuma byaje kuduga bigera mu 600 800, ariko ico gihe twari tukiriha ma 200. Hewe agize gutya arambwira ngo credit yabaye nyinshi, ngo nimutubwire modalité yo kwishura. Ndamubwira jewe nzoyariha, sinabonaga modalité ko nta kazi nari bwaronke. Hanyuma muri yo modalité aca aravuga ngo tuzavugana na famille ngo tubwire ukuntu nzoriha. Caraza arambwira ngo famille twavuganye ngo tuguhaye ngo 5 mois, ngo muri yo 5 mois zobe wamaze kuriha, kandi nuriha ngo izi 5 mois kuva ubu gushika amezi 5 uzobe wayarishe, kandi nuzoba warishe aya 5 mois ntuzoyariha, aya 5 mois ampaye. No kuvuga tuguhaye amezi 5, no kuvuga aya mezi 5 uzobe wamaze kuriha irya deni. Numara kuririha aya mezi 5 uzoba tukurindiriye ntabwo uzoyariha. Ariko yabikora nkaho yibaza ko ntazoyariha kuko yabonaga nta kazi mfise. Ndamubwira umpaye igihe ciza kandi 5 mois je nzoba nayarishe yose. Kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Urabona yuko ivyo uri kurakora biriko biragenda neza. Oya sinari bwakore. Niho ndiko ndavansa rero nico gituma nasubiye inyuma. Navanshije rero tugeza amezi 3, ukwezi kwa kane ndonka ka kazi katumye mvuga aka kazi siko turakareka. Kwezi kwa gatanu rero ariko kwezi kwa nyuma ngomba kuriha ya mahera, niho twace duhura n'uwo muntu. Ca ndaja gukora, ngiye gukora muri uko kwezi ayo mafaranga narayarishe, kandi ata credit ndayakorera mu kwezi kumwe, ndayakorera nsubira ndiha yanzu, sigarana n'ayandi. Wa muntu aratangara, na ya mezi 5 yarandindiriye sinayariha. Imana iba iraduteturuye. Kuva uwo munsi yari muri 2020 gushika uno munsi ubuzima bwarahindutse, ubuzima bumeze neza. Ego vraiment Imana ibishimigwe. Ego umva ko yabanye namwe ikabitaho. Biba ari ibintu bitoroshe. Ego nuko dusa n'abarangiza. Ndashaka kugira ngo muhanure canke mbese mubwira bariko baradukurikirana. Akenshi ubuzima bw'urugo hagati y'umugabo n'umugore iyo habaye ibihe nk'ivyo usanga habugwanga canke hakaba gucana inyuma, umugore agaca inyuma umugabo.
akaja kurondera amafaranga canke umugabo akaronka umugore hariya amuha inoti akaba aragiye, bigatuma ibintu bitangura kuyangara mu mpande zose. Ndashaka kugira ngo muhanure bano bantu mbwiye n'akajambo bivuzeko. Urakoze. Mu miryango kenshi iyo abantu bagize mariage canke ubukwe, hari ibintu bibiri umuntu yatanda tabazi. Kino ca mbere nuko ubukene burashobora kuza utari ubwiteguriye, canke ubutunzi bukiyongera bukaba bwinshi mu muryango. Rero nubwo twebwe ari ikibazo c'ubukene bwinjiye muri ico gihe, ariko hari n'abandi haje ubutunzi. Ariko nshatse kuvuga inyifato umuntu ashobora kugira mu gihe mwaciye mu kibazo c'amafaranga, canke mu gihe Imana yabagiriye neza mukagira amafaranga. Hari abantu batazi kwimetriza mu bukene, bishobora gutuma mu rugo hahungabana, ugasanga umugore abonye abandi bagabo baraje, kumbure baramubwiye sohoka muri iyo nzu, canke nzoguha umutahe, canke akira ibi kugira urabe ko wosohoka muri ivyo bihe. Ariko reka nkubwire, ico kintu nugikora niyo ntango yo kudetruiza urugo rwawe. Nubwo yayaguha, ariko haba hinjiye umuzi mubi mu rugo rwanyu. Wa mugore we ni wihangane, ibi bihe ducamwo ni vy'akanya gato, kandi Imana hari igihe idutestinga ikareka duce mu bihe kugira irabe ko ivyo bihe wabivamwo uwishingira intahe, kugira abantu bose bazumva ko wigeze guca mu bihe bigoye nk'ivyo, ariko wakomeje kubaha Imana. Hari n'abandi rero haza amafaranga menshi, amafaranga menshi bigatera ibibazo. Ugasanga umugabo aronse poste, aronse yindi, canke business ziremeye, ibintu vyose ukora n'umugisha, urubatse amazu, murafasha amavoyage mwama hanze, amamodoka urahindura uko wishakiye, ifaranga rirakwitavye. Muri ico gihe ugasanga rero amaguru ntari hasi, utangiye kurondera umugore wa kabiri, utangiye kurondera udukobwa tundi, wa mugore wawe ugasa nkaho wamushize iruhande. Ivyo navyo ukibaza ngo kubera uri umugabo ufise amafaranga canke uri umugabo yubashwe, ukabona ko amafaranga yawe ashobora kugukoresha ivyo ushaka. Amafaranga ni umukozi mwiza, ariko amafaranga ntagomba kutudomina. Ntabwo tugomba kuyagira ikigirwamana ngo abe ariyo atuma dukora n'ivyo tutari gukora. Meme ibintu vy'isoni nke, amafaranga akabituma ariyo abigukoresha. Muri ico gihe nubwo vyoba nkuko ubishatse, ariko menya ko muri urwo rugo hinjiyemwo umuzi mubi, kandi amaherezo yavyo mu gusambura urugo. Rero wa mugore we canke wa mugabo we muriko muraca mu bihe bigoye vy'ubukene, mwihangane, Yesu azabibakuramwo kandi mu gihe gikwiriye. Wa mugore nawe mugabo, Imana yagiriye neza, muriko murenjoyinga ubuzima, namwe ni muvyitwaremwo neza, kuko dufise Imana itugerageresha imikate. Mu gihe uno musi mwebwe vyakunze, ni muvyitwaremwo neza. Amafaranga ntabakoresha ivyo mutagomba gukora, ahubwo mwumve ko n'ubuntu mwagiriwe muri benshi bariko bararondera. Wa mugabo we ntiwibaze ngo n'amashure yatumye uronka, ntiwibaze ngo n'ubuhinga bwawe bwatumye uronka, n'ubuntu bw'Imana. Vyitwaremwo rero neza, Imana izakomeza. Abana banyu bazakure babona papa yarafise amafaranga, ariko kandi nayo mafaranga papa yayitwayemwo neza. Mama yarafise amafaranga, ariko muri ayo mafaranga mama yayitwayemwo neza. Imana ibahe umugisha, mubarikiwe sana. Amen. Mama,
abakenyezi benshi iyo baburaniwe mu rugo iyo bakehaniwe hari igihe abavuga mbere n'igihe aba afise amahera akavuga ati jewe nta rasiyo ntanga ivyo n'ibikorwa vy'umugabo shaka akamutegerera kuri portail canke akamubuza amahoro kutaziza amahera ibiki n'ibiki kama ariko aramutuka ariko aramushwanira meme naho aba yafise mugawe ntayatange uretse mu gihe co kubura mbega wewe nk'umuntu yatsinze iryo shure ryo mu gihe wabuze ariko ukaguma wubaha umugabo ukaguma muri mu rukundo nawe urafise ico uhanura abakunzi ba Horikana TV? Urakoze cyane nk'uko cyambere cyo no banza kuvuga nuko dukwiye kubaha Imana mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye dufise tudafise icyo nicyo gikwiye kuba ubuzima hama kuri icyo uvuze yuko donc responsabilité udakwiye ko donc usanga kenshi abagore n'igihe aba afise avuga ati reka ndatubike ngahaye akosa akavuga ko njya muri sandabiri kimwe jewe nagereye mvuge kuri icyo kintu Imana yaramfashije uwo muntu yadufasha yari umutante wanje ni ukuvuga ngo amafaranga yaci wanje amafaranga narayaronka jewe hageze n'ahantu kubera ya principe nakubwira yuko nashima kugaragara neza n'umugabo wanje nkamwubahisha hanze ntagire umuntu amushisha mu ijisho hari n'igihe nafata nkamubwira Michel yatuhaye nk'ubuye yakuye nka 200 euro nkafata ijana nkaribika kubera ko naba nzi yuko ivyo nza kumubwira ngo dukore araza kuvuga ati ibyo sibyo biri priority kuko burya umugabo afise uko abona hama natwe uko nyene Imana tugize abafasha dufise ijisho ribona kure uvuga uti aka kantu karakenewe mu rugo jewe rero naritwararika muri utwo tuntu nabika nitwararika kumwambika nitwararika kumwambika si vyabo rero ibaza nko muri ico gihe ari kwiyumvira kugura impuzu gute ntivyakunda rero naca mfata utwo dufaranga nabitse narifise parrain wiwe ntiyaba ngaha hafi yaba mu Rwanda nkaca ndamwandikira aka message kubera nawe n'umuntu yambara neza n'umupapa azi kwambara rwose nkaca ndamwandikira nti urazondabira udushati twiza undabe n'agakositime keza nifise amahera angana gutya nkabikora mu ibanga nkaca ndayamurungikira uyu akazabona agakoti karadembe donc jewe sinigeze mvuga ngo kubera ko desha turi mu bukene ngo nazihane ngo nakarumva ngo jewe ngo iki n'iki oya navuga nti ntihagire uzongayira umugabo wanje mu gihe cy'ubukene urumva naramufukafutse ndamwambika hamwe tugiye ahantu abantu bose bakavuga ati no bajye abantu barigirisha baratubesha donc aba abantu baratangiye kumera nk'abatangiye kumenya yuko hari ahantu two turaca habaye n'amafuite yuko tumaze igihe tutariho inzu kandi harageze n'ahantu pastor nubwo yacibagiye harageze ahantu batubwira inzu tuyisubize tugende nye tuve mu nzu yandi kuko vyarumvikana tubafite amafaranga menshi ashika mu 5 million nabo niyo bakoresha kandi turabatahura donc haratangiye kuba amafuite yuko duheranya amahera menshi kandi batwirukanye nta mahera avance twari dufise nta avance twari dufise muga tukakomeza kurondera inzu tudafise avance none nuko mwari mwagisengeye tukazorondera iyo nzu tukagenda umva Imana duye kugira mariage mu nzu yagutse niyo twatanguriyemo dutanguye kuja kugira kurondera tukasanga turonse tuntu twamerewe nabi ukiyumvira ingene ugiye gusubira a zero ibintu bidasobanutse rero nukuri no hanura abamama icyo mufise nurindire ko umugabo ari we ngo niwe ategeza gukora iki kintu ugishoboye nawe gikore kuko urugo nugwa babiri
urugo ni babiri, urugo si umugabo gusa, irevre hariho responsabilité z'umugabo, mugabo mu gihe atabishoboye nawe ukaba hari ikintu ufise ushobora gukora mu kibanza cyo kugira ngo umumare izo stress, ntaje muri panique, ntaje muri depression, gikore kubwiwe. Ni naho hahagaze urukundo rw'ukuri, naho ruhagaze. Mutegereza gufukafukana, umwe wese agafuka mugenzi wiwe muri ivyo bibazo. Nkuko nanje nanse kubwira abiwacu, nanka kubabwira ibibazo ko turagira, kuko nanka kuba mucisha mwijisho, nanka ko atankuva ati karya kagabo yagiye ko atakintu donc biki, urumva urazi ko haca haba ibintu birebire. Nico gituma ntashaka kuvuga ikintu na kimwe, namufukafuka utwumvise tukadusangira. Nukuri Imana yaradushoboje vraiment. Rero novuga nti muri bike tuba dufise, umugore afuka umugabo wiwe, umugabo nawe afuke umugore wiwe, dufashanye muri vyose. Ahari urukundo, hariho umuntu uza akarimbo muri Katolika akunda kuririmba ngo hari abakundana ngo niho Imana ngo usanga ivyagiye. Rero hari urukundo niho Imana ibiri. No kuvuga ibisigaye vyose Imana iraheza ikabigenza neza. Rero dukorera Imana no mu gihe cy'ibibazo, no mu gihe kimeze neza tuyubahisha. Nashaka kongerako kugira abantu baba baraca mu ishuri, nuko bakwiye kumenya neza yuko iyo bariko baraca mu ishure ryabo nyene ari ryabo wenyene, udakwiye gufata ibibazo vyawe ngo uvyikoreze abandi bantu, kuko nasanze abantu benshi bakwaca mu ngorane, bashaka kwikoreza ibintu abantu, ugasanga umuntu uyu n'uyu ntigeze amufasha, uyu ntiyahabaye, ugasanga akata imiragwe ku bantu bose, abantu bose bagahinduka abansi. Nukuri turakwiye kwiga kumenya yuko igihe uriko uraca mu ishuri, ni ishure ryawe, nkuko iyo ugiye gukora ikibazo mu ishuri, nta bantu bandika sur papier ari babiri ngo ikibazo mugekore muri babiri, ni ishure ryawe wenyene. Rero nuwamara gutahura ko uri mu gihe, ugatahura igihe ko ico gihe ari igihe ciwawe c'ishure ryawe, bizotuma abantu bose, abakuravye, abagusuzuguye, abatakuravye, nta muntu numwe uzotako intuze ishavu. Benshi rero batishavu ku bantu ngo ntigeze aturaba, ngo ntigeze agira iki n'ibiki. Wari mu ishure kandi Imana niyo ibatuma ifata ikabloka imitima yabo, igakomanaza imitima yabo, kugira ngo ntihazogira uzoza kwirarira ngo ni jewe nabafashije. Urumva? Kandi ni naho hahagaze intaki. Iyo muvuye mu ishure ari Imana iribasohoyemwo, atakubako k'umwana w'umuntu kurimwo, nukuri n'ivyo ibahaye mubibamwo mu nkomezi, mubibamwo muryohewe, mubibamwo nyene mwumva ari ntahe ikomeye. Ariko iyo ari umuntu yazanye ukuboko akaza akagira ngo akavuga ati, nk'ubu yahaze umuntu akavuga ati akira izo miliyoni 5 ndazibarihiye, canke tora umutahe, nta témoignage ikomeye ari kubirimo. Ariko twebwe vyaje nk'igihuhusi, ayo mafaranga yaje mu buryo budasobanutse, bamaze kutubwira mudusohokere mu nzu, muve mu nzu, mudusubize kuko ntimukibishoboye. Subiye inyuma, pasiteri baraje baje kutubwira, bamaze kumenya ko tumaze igihe tutariha, baje twari mu cyumba, bamubwiye ati ejo tuzobagenderera tuvugane ku kintu c'inzu. Uyu yasohotse muri chambre hari mu gitondo, ntitwari bwamwe n'akayi, niko bameze. Ntitwari bwamwe n'icyayi. Uyu nca ndamubwira nti none gasheri, uraza kumubwira iki? Ngo ico Imana iza kumbwira nico nza kuvuga. Ivyo bintu ntibiba vyoroshye nanje we. Ngo ico Imana ngo iza kumbwira nico nza kuvuga. Nariyumvira iki nagiye kubabwira n'ingiki, nta kazi afise, nta na promesse dufise, nta n'ifaranga na rimwe kuri konti, nta naho turiko turaribona. Twari twizigiye Imana muri ntuzeye gusa, kwa kwizera kuri ntuzeye kuri ngaho gusa. Hama rero baca barazana historique, araraba guhera ukwezi kwa mbere, araraba bavuga ati ibi bintu kweri vyabaye turihe nyene ko mwari twarihe. Natwe Imana yamaze kutubwira ati nzobahisha igihe gikwire, donc igihe kigeze niho bazobimenya. Rero Imana urumva iduhishiriza ngaho, acaza kwemera, urumva ko aramubaza ngo amahera azovahe, ngo nukuri je nzoyariha.
ibaza umuntu akubwira ngo azoriha miliyoni 5 za kiriya gihe cya 2018 nta adakora n'icayi kiba ego kirabagora ahagara mu kwizera ko nyine ngo genzo yariha ngo kandi ngo nzo yariha en totalité entre temps urumva ko bashaka kudusohora hewe iryo jambo yatuye niryo ryadukoreye hasigaye ngira nka donc mu kiringo yari yabahaye ngo tuzoyariha Imana itanga ayo mafaranga danko iyatangira rimwe mugatwe tigababwira ngo nzoyariha yameze nk'useka uwo mupapa kandi vyarumvikana kumva banakora ngo azokura 5 millions badakora atana promesse y'akazi vyarumvikana twaramutahura donc yaratwenze muri ironi nyene mugabo rero Imana kirabikora baza babona turage Imana iyaduha mu buryo butangaje yose yayandi y'imyaka ingahe kumwe Imana amuga ati genda muge jewe ivy'inzu nzovyimenyera tubaheza bordel nitwe twabahamagaye twari muri process yo kurondera umva toko turarondera inzu twarabuze baza kutubwira dusohoke baduha ikiringo cyo gusohoka nukuvuga rero baza babona turabahamagaye tubakute surprise bordel ya 5 millions turayibahaye aho nibazi habari yanyu ko mwaronse akazi canke oya bari babizi ko nta kazi dufise Imana ninzi bari babizi ko nta kazi dufise donc Imana ibikora gutyo rero nuko Imana n'umwizigirwa muri vyose dukomeze tuyihanga amaso dukura amaso kubiremereye tubona yuko umenga nta nzira ihari ariko Imana inzira z'Imana ngo nibihumbagiza birasaba gusa ko twizera hanyuma nka couple tugafatana mu nda tugasengera hamwe hama tukizera Imana ego nuko turashima Imana vraiment nukuri murakoze cyane kubw'intahi yanyu ntahiryoshe mwabaye abahizi n'abahizikazi nibaze yuko uno munsi kuba ariko baradukurikira bari mu bibazo byo kuburanirwa ndetse n'ibibazo byo kuronka amahera nkuko pasteur yabivuze hari igihe ushobora kuronka amahera akakujeha bikanka kwiyajeha iyo nyene akakujeha ugasanga azanye ibibazo mu rugo ariko mwebwe urumva ko urugo rwanyu rwarabaye amahoro murahagarara mu bihe bitoroshe na gato twumvise kugeza uno munsi Imana yarabahezagiye jewe nibaza yuko intahe y'uno munsi tutoyibaza turayibona ego nukuri yatugiriye neza biragaragara pe ni Imana yo kwizigirwa ihindura ibihe umugenga w'ibihe ego hari ijambo rivuga ngo gukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya kandi bitabonwa nivyo bitumenyesha ko ari cyo no kuvuga ngo nukuri mwararikoreyeko ego nuko reka rero ndabashimire nizere yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzotwitaba cyane gose nuko reka pasteur afata umwanya asengere aba bantu bahejeje kumva intahe asengere n'abari mu bibazo amen Mwami Yesu tuguhaye icubahiro turagushimiye tuzamuye icubahiro cawe Mana turazi ko hagati mu ntahe Mana harimwo abo zifasha harimwo abo zibohora hari abandi zibaha revelation bigatuma bashobora kubandanya urugendo bariko baracamwo hari igihe Mana urugendo ruba rubi hari igihe ruba ruruhije ariko Mana abufasha ukuboko Mana ujya ubazamura kandi ukabashikana Mana kuri but Mana reka none Mana dusubire dusengere uwo mumama yacitse intege dusengere uwo mupapa yacitse intege iyo couple yibaza ko Imana yabaretse Imana ntigitureka ntizatureka Imana idufiseho umugambi wagutse n'Imana ya provision hagati muri uko kuburanirwa Imana itubereye maso Abisiraheli bamaze imyaka 40 bari mu butayu bari mu bugaragwa badafise ico barya ariko Mana yarabibuka ikabarungikira manu bagafungura Imana ibarenganya ico gihe cari kigoye bisanga mu gihugu c'amasezerano c'i Kanani nabo nibizere yabahamagaye
bizere ko Imana ari nyemaboko, bizere ko ari Imana idatererana abantu ku butoni, ni Imana idukuraho agakengerwe igatembagaza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana, uwacitse intege umusubizemo intege. Ndavuze Mana, uwo muntu yibaza ngo ejo bizagenda gute, niyizere imbaraga z'Imana, niyizere Imana ko ishoboye. Urakoze Mana, turagushimiye Mana. Reka Mana ino ntahe ifashe umuntu, reka ino ntahe ikomeze umuntu, reka ino ntahe ibera icitegererezo abariko baraca mu bihe bigoye. Natwe ntitwari tuzi ko tubisohokamwo vuba, ariko twarizeye Imana iratwibuka. Reka ishimwe n'icubahiro bikugarukire mu izina rya Yesu. Amen.